itariki 15 ukwezi kwa Kakaro 2025 tukaba tubaye ikaze mu cicaro ca Le Croco Glacier kuko mwabonye ikibanza ciza twabakiriyemwo batwakiriye neza nkuko bamwe bagiye barabibona ku ma réseaux sociaux guhera mu kwezi kwa kabiri twaratunganije twaricaye turiyumvira icyo dushobora gukora haciye imyaka myinshi kandi azoba ari n'akaryo keza ko guhimbaza imyaka 10 maze ndi mu mwuga wa entertainment bayita umwuga cyangwa bayita monde ya entertainment azoba ari imyaka 10 nzoba muri DJ ndi muri monde ya entertainment benshi barazimye ntituzi iyo bageze bayizake hariya barazimye sinari nzi ko Patrick Page nza kumubona ariko n'abantu twasanze mu mwuga n'abantu bariho nabo twatanguriye rimwe bagiti bose barazimye hariya baze hose batanguye umbeya mbega bindi bose abona telefone ku telefone mwe na Isaac bari bafitanye ari 2015 abajyanye mu boshingi naye 2015 bajyanye bafite ibintu bagira aline bakagutelefona bariko bashaka umbeya abajyanye muravyibuka muyagiriza ngo nagiye muri Dar es Salaam ngo ribe bari muzungu ari wana masarene siko mwambaye restaurant Kahomba ni byinshi dufise tuzoserebra ni byinshi cyane kandi tuzoshimira abantu bagiye baratuba hafi muri entertainment abaduhaye bwa mbere abaduhaye ivyicaro eka n'abadututse abo twagiye turatukana bose tuzobashimira ko karyo rero twace twiyumvira yuko twogira icyo duteguye kugira tunakure n'abadukurikirana abafana banyise Queen of Best abandi dada wa taifa abandi banyita ngo MVP abandi banyita amazina menshi cyane ariko turabishima Imana nta kintu kiba atari Imana iba yagikoze icyo namavuga cyose kunamwegetseko nuko jewe influence fise ndasubiyemo influence fise mu Burundi sibaza ko ari undi muntu sindavyibaze ko ubundi hariho umuntu afise influence nk'iyo mfise jewe kuko igituma ndabivuga je ndashobora uno munsi guposta ikintu swati kika ari cyiza kenshi post ibintu byiza murabizi hariyo n'abahora baca bavuga ati yo postinze ikintu umuntu yadekonye ngo ndamushoye sinzi iyo mba ndamushoye ku isoko sinzi iyo mba ndamushoye ariko murazi yuko icyo jewe mba postinze ahanini abantu benshi baba bakizi yuko 99% birigire 99 ndakura ko kamwe gusa abarukuri kandi abantu benshi baciye bagendera muri uwo murongo ko ikintu jewe postinze bacemera kandi niyo haba ariko baravuga urukurukuru hari igihe bavuga bati neri nataza postinze ntituvyemera ico ni ikintu ciza cane twubatse izina mu buryo bwiza kandi twubaka n'izina no gutuka hari abantu benshi bamenye gutukana hari abamenye ndumenyesha amakuru ariko uko natangiye kumenyekana gutukana 2015 mu groupe yaratukana cyane rwose ariko byambereye umugisha ndiko byambereye umugisha abantu benshi baramenye ko yagutukana kandi turanabironkera ko novuga yuko hariho abajournaliste dotere benshi baraja mu ngwano hariho abacika ukuguru hariho abakomereka hariho abagira iki bakavuga ati uyu wari umwuga we wanje nakomerekeye umudokiteri arashobora gutera urushinge cyangwa akabagwa umuntu akamupfira akagumana irya trauma mu mutwe naje wumva muri entertainment byarashitse ndatukana cyane ndatukana n'abantu kugeza aho banyitwarira ibagenda umuntu umwe ku bantu bashika 14 je doshenje arimo abantu 14 umwana arabatsinze kubera urumva abo bantu barandutse ariko ntibandutse nkuko je nabatutse ibiremereye cyane kuri baca baritwara mugabo murabizi umuntu akwitwarira nagutorera abandi ukwitwarira gutukana gutorera kandi baritwaye utangura kwitwara
barakira pete ziwe kuko ntibaba bazi side y'iwabo. Nico rero cyo gituma nabatsinze rwose, narabatsinze cyane. Kandi murabona naciye nguma mvugwa irya rero kirya novuga yuko urya rero hagera narinjiye mu mwuga neza cyane rwose. Haya rero nabari umva baranyinjije baranyatiye. Nico gituma uno munsi nta kintu coza kivuga ku gitineri yagarika ivyo bintu kuko sishobora kubihagarika. Turagerageza gushobora kubihagarika kuko murabizi yuko turakora muri entrepreneuria, turafise ivyo dukora ariko byaranse ko ndabiheba. Nukuri urusaku rwarananiye guheba ariko gutukana narabihevye. Ndatukana tukamumvugire sigaye nukana nahindutse gutukana narabihevye mugabo narabihevye gatoya kubera yuko ubunyatatse ndakureka ugusubiye ngakureka mugabo ndakwishura ariko sinkicishura nkuko nishura bwa mbere. Ubu turiko turakura ndiko shaka gushika kuco ariko shaka gushika igituma twagize usiku wa Delinati. Abantu baratubona bakibaza bati kuba abasitari ikintu ciza, ndashaka kuba umusitari, ndashaka kumenyekana. Uno musi umuntu aravyuka agakeya agatora telefone ya mama wiwe agashiramo TikTok, agatangura kuja kuri TikTok bakatangura kumwandikira ati yo ndakunze amaposti yawe, agaca abona ko ari umusitari, agaca abona ko amenyekana, agatangura ari guhangana na Delinati. Wowe uje guhangana na Delinati muri 2025 ukuri uje guhangana na Delinati muri 2025 nawe ushobora kushika na dukoreshe réseaux sociaux kubahane. Kandi jewe ndiko ndavuga ngaha barangiriye na faire part ko napfuye. Hari abantu bakuze bagira banzimye baragira ama coalition bakagira ibiganiro bagira banzimye ndabareka kuva mu kw'icenda gushika ngira nko mu kwa gatatu bavuga baranzimya mu kwa kane. N'iyo usiku wa Delinati harimo bamwe muri bo bavuze yuko itazoba nariye amahera y'abantu ariko ngaha nta sponsor n'imwe ifise sauf support yo kino kibanza yo blasa niyo support ifise mugabo nta company ifise. Ibi byose ndiko ndabikora kubera Delinati. Dushimire n'abadiaspora batanze, abatatanze nabo nzobagirira live ndababwira ry'amahera mwiyemeje n'ukuyatanga kuko mwabivuze turi live nanje nzobishuriza kuri live narabanditse kandi n'abafana barabizi. Kama usiku wa Delinati harimo n'abafana twatoye bazoza for free kubera ko badukurikirana cyane bagura amamega turi live mama bahari turi kuri space Twitter mama bahari umva ibyo byose nibyo twashizeho. Hama kandi usiku wa Delinati ntaranziriye jewe mvuga byinshi cyane murambabarira sineta kamera kabisa. Usiku wa Delinati twariyumviriye yuko kujya kuntu umuntu ashobora gutakaza passport akandondera agatakaza umwana bakandondera nkabiposta abivye imiduga murabizi bakandondera umuduga ukaboneka kandi jewe mugabo ngize sinzi iyo nzoga sindababeresha. Umuntu aca gutelefona akakubwira kubera ko wapostinze ntiwari kurondera contact zanje kubera ko ushize kuri réseaux sociaux. Icyo nababwira abantu baratinya réseaux sociaux cyane kandi réseaux sociaux nivyo sinziza naho tuwe tuzikorera ko réseaux sociaux sinziza. Ifo evite ko abana banyu baza ku ma réseaux sociaux kuko izi réseaux sociaux twebwe zaramaze kutubera drogue. Twaraborewe turaheba turagira amahengova turaborewa turasubira twariyakiriye. Réseaux sociaux twebwe sinziza cyane ariko ni nziza iri kurinjiza amafaranga kuko jewe nk'ubu promotionner Delinati agengira promotion ari abo nankiye nabo nemerera ubwabo ndazimvye abantu barabizi jewe atari umuriyoni nta promotion ndagukorera sindagupostingira kuri status cyangwa nje kuri page yanje. Dushimira abantu bama bagiko baradukurikirana kandi usiku wa Delinati muzoza kwinjira n'amahera 100,000 twasekugira amahera twasekugira for free kubera ntitworonka tubashira ariko dushatse amahera 100,000 kugira wa mumama azoza kwigisha abakenyezi. Kino gikorwa ni gikorwa cy'abakenyezi si gikorwa cy'abagabo. Mwabagabo mudukurikirana nimwibaze muzoza mu gikorwa cy'iwacu. Dushaka abakenyezi baze bisanzure bayage basakuze neza na neza ariko ntidushaka yuko abakenyezi bazoza kubigisha ngo
ngo ni mwahukane. No, ni vyanditse gute ko nanavyibagiye? Usiku wa somo, usiku ya kutunza tunakugaruka ko gatoya apana kuzana igihumbi nyinshi muri muzana igihumbi. Usiku wa somo abakenyezi ni kirumara ni maboko ibihumbi 10 birarenga ibihumbi n'ibihumbi. Murabizi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kirafise imico yacu. Iyo mico yacu rero niyo dushaka ko abarundikazi benshi bubakira kuri iyo mico y'ikirundi yacu. Ubu aho hirya hari amadivorce menshi cyane. Abajournaliste kino kintu nico ndiko ndahagara ko kuko ico cya usiku wa Nerinati. Aho hanze hari amadivorce menshi, hari abatubatse tuko turavuga amadivorce. Abantu bose bibaza yuko divorce egare ko umugore yagizene, umugabo ariwe yasohotse yarenze ibigo, umugabo petetre yabyaye hanze, umugabo petetre arakubita umugore. No, iyamema abagore babishira soni bamwe bakubita abagabo babo. Hariho abagore ivy'abagore sindiko ndabavugira n'abebera abo abagabo ndabavugira twumvikana. Nimuciye muvuga muti nimuzoza nyene muvyumve. Hariho abagore bamwe biganza mu rugo, hariho abagore bakubita abagabo babo, hariho abagore badashaka gukurikirana novuga ati education yo mu rugo y'abana babo, hariho abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi bazita twita amakareso. Hariho abagore batazi kuzimesa, hariho abagore badashaka kumesurira abagabo babo, hariho abagore badashaka kumenya ati umugabo wanje ishati nigoro yagiye ayivunduruye ngaho aragiye ku kazi isa nabi. Ivyo nivyo dushaka ko tuzokwigisha yabugwaruka les jeunes filles, kuko twebwe les jeunes filles ari baza kuvuga ngo rero atanukira jeune fille biragusha. Ivyo nivyo wawe. Twebwe aba jeune filles turakeneye yuko twumva za nyigisho z'abadukurira bajya bubatse zikaguma nk'abavyeyi bacu. Aha presque twese turi ngaha abavyeyi bacu barasazanye na papa wacu. Hariho n'abavyeyi babo baba barashengeye, ariko abavyeyi babo bamwe bakigumya ntibanarongogwe, abandi ntibarongogwe. Turakeneye rero iyo ndero yo kuva kuri y'imizi y'ikirundi niyo dushaka guhimiriza. Nuko nabivuze izo nazo social turazikoresha kandi ubutumwa bugera kure. Niyo mpamvu usiku wa Nerinati dushaka yuko haza abakenyezi gusa. Munsi abakenyezi bazoza mwabonye nambaye idira n'ifime nazo nashizeko nambaye idira kubera iki kwira ndabereke yuko azoba ari umunsi wo kwambara amadira. Muze mumeze neza, musa neza, sinzi ngene noshobora kubivuga. Hama mwakurugutuye amatwi, abagoye amatwi turafise ari abageneraliste mugende barabaha imiti hakiri kare. Muze amatwi yanyu yumvirize babayagire, kandi tuzokwicara hasi turavye twumvirize abantu bagize bubatse. Azoba ni karyo kanje mama wanje azobabwira nawe ningene yubatse, kuko jewe mama narumva akubita amakofi na papa mbwa n'ubu bararambanye byaraheze. Nibigeye by'umugore n'umugabo nari umwana, ariko ndavyibuka. Cyetse kubabwira yuko hari abashobora kuba bafise ibindi bibazo mu rugo, ariko n'ukuri tugendere indero y'umurundikazi. Hama ikindi naco dushaka guhuza abarundikazi bahurire ku kintu kimwe. Twakuze twumva yuko nka jewe nk'akarorero, jewe niviriye ruguru ndumumanuka sindumuzana ndumumanuka. Jewe niviriye ruguru ndaza mu gisagara ca Bujumbura, bagizi barabizi bakanuka. Namenyekanye mu gisagara kama kuku ya mjini, bavuga kuku ya dike ayibuki mjini. Ivyo nivyo bagiye baraducira imigani, ibintu vyinshi cyane. Ukaza wumva ngo wale ni watoto wa msite, wale ni waswahili, ngo wale ni wa
watoto wa Kiriri, hao ni watoto wa Rohero, hao ni watoto wa wapi. Ivyo nivyo tushaka ko umwana wo muri Rohero azoza agipira warisha amaboko, na jewe izinzara zanje nzogerageza kuzigabanya, nzorisha amaboko ipirawo. Dushaka ko umwana w'Ikiriri azoza yumve ungene abana bo mwisite babayeho. Dushaka umwana wo mwisite aze yumve ingene umwana w'Ikiriri wo mu Kinindo wo kumutanga abayeho. Dushaka ujya mwana wo mwisite, hariho abakobwa bavuga bati ngo twego tugiye kuwa ngo ndahaze abantu benshi banyandikiye ngo ma adresse mu Buyenzi ngo ahantu ngo bigisha kunyonga, o ma adresse mu Buyenzi ngende bayigishe gufata umugabo neza. Wayinda wa adresse uraza kuri usiku wa nari natabajya abagore bazoba bahari, ukuri bazoba bahari, muzoze cyo gituma utakeneye abagabo ko yatuzokwerura, vuze tuzokwerura, sinshatse kuvuga tuzokuje gituma tuvuze tuzokwerura turi abagore nta kibazo kiri. Umugore kwerura mbavuze tuzokwirekura, nta mico y'ikirundi tuzorengera, ahubwo twebwe dushaka yuko habaho ugushira ku murongo neza na neza umurundikazi akamenya yuko yubatse agiye kubaka, twebwe tuzokubaka vuba, bagiye bubatse kera, twe tuzokubaka vuba, tumenye tuti tugiye kubaka nyene dushikame, ntitugiye kugira tuje tuja mu masentare kugira ama divorce. Ivyo nivyo turiko ndashaka nka jewe Nerinat, naho ngira urusaku burya mwumva ko ndabakunda cyane kandi ufite ivyiyumviro vyiza. Aha nuko tutari abantu benshi naca mvuga bankomera amashi kubera dada wa taifa, ariko amashi muzoyankomera ku munsi wa usiku wa Nerinat. Sinovuga vyinshi, nibaze ko nabivuze byose nabivuze. Nashizemo no kunyonga, abantu munyandikira kuza kunyonga, mushaka kuja mu Buyenzi kunyonga, karibu cyane usiku wa Nerinat no kwirekura. Kwambara amadira, nibaza yuko nta bindi noshaka kuvuga, ariko reka imbere ko mumbaza ibibazo, reka manager Ronsuka Hongera mwawe gusigaye mfise aba bodyguard. Iyi ni ishirahamwe ry'aba bodyguard, ifo kurondera bodyguard professionnel, professionnel, ntunyegera rero wari kuboko kwiwe, raba ntunyegera, ujya nawe afise izindi ngufu hajya aranaguterura. Rero urumva hari abantu baba bakeneye aba bodyguard, cyane cyane mamanza atandukanye, babapangire sekirite y'amamanza yanyu atandukanye. Nibaza yuko turaza kubabwira mu ncambake rino shirahamwe komsa kugira mushaka ofite n'amaserivisi ya sekirite baragira imyimenyerezo n'urwaruka rukiri rutoya cyane rwagiye hamwe, bimwe n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yamatubwira tuje hamwe urwaruka rw'imisore ikomeye cyane, bagiye hamwe barashinga uno mugwi, kandi n'ukuri murabona yuko bafise sekifo, sindi ko mwabonye bafise byose, bambaye byose. Abadiaspora muze mukadukangisha ibyo mushaka, nimufate bajya mukura mu masite ngaho, mukagenda hariya tahe kumagara mugakura muri aba bodyguard. Fata aba bodyguard ngaho, mundondere ndabaha ama contact, mubarondere bano ba bodyguard, bavuga icyongereza, bavuga igifaransa, bavuga byose. Amaduhuye utozuregera kubera abandi bo kugenda weekend kuwa na aina yote ya chakula. Cha muhimu ni kuelewa kwamba pombe yetu tunatengeneza hapa na unaipata kwa bei nzuri kabisa. So nawakaribisha nyinyi wote, ni mahali pazuri sana, iko mahali nje ya kuketi na kuna mahali ndani. Ni mahali kubwa, naweza kuketi hata watu 600. Services ni mzuri, watu wanachill, wanapata good experience. So nakaribisha kila mtu hapa, na ukikuja utatoka ukiwa umefurahia. Asante sana kwa bikorwa wa kino kibanza. Nkuko mubizi igihugu cyacu kiri muri East Africa Community, twakira abantu benshi cyane, akaba
yaje gukorera ibikorwa vyiwe ngaha urumva yuko service muzoba mukeneye zose ngaha zizoba zihari yababwiye ngaha kandi iciza nuko tuzoba dufise ikibazo c'ibinyobwa ngaha basanzwe bikorera ibinyobwa vyabo kandi abantu benshi barashobora kuba bamaze gushika kuri kino kibanza cyane cyane abantu b'abagabo rero abakenyezi karibu cyane namwe mumva yuko ibinyobwa bizoba bihari nta kwiyima no kuvoma hari amatangi ngaha zile ni matangi au ni zile nimeona zinakuwa ni mabomba ile yenye iko pale wanashota urumva ko inzoga ari kuvoma inzoga karibu cyane urajejwe gucuruza ibyo bita marketing gucuruza ikibanza karibu cyane nanjye kweri cyo kubabwira muri conformation tukaba turi kumwe namwe tubaherekeza muri Sipone Renat nibaza byinshi muri ibyo ubu muri conformation n'inyuma ya Sipone Renat tukaba twese tukumva hano dukora inzoga dukorera hano tugira conformation y'artisanal muri Nikan undi munsi even no kuri Sipone Renat turakora inzoga zayo ego ahanini ibyo kandi mwakoze cyane jewe namba nababwiye ko ibintu byanje byose biba biri expensive urumva inzoga twebwe zikorerwa ngaha nyene nta sheke n'imwe ishobora kuba ihari uzonwa umwe ni vacances abadiaspora barahari murazi ko namwe mu bantu batumye niyumvira kubishira muci kubera amagumye muko miduro yuko vacances tubigire muci mwaje karibu cyane le 24 juillet le 24 juillet uko twababwiye azari umunsi mukuru wa anniversaire yiwanje ariko malheureusement majewe nta keke nya sinigeragira amafete y'amakeke ariko karibu cyane bababwiye mufise ibibazo mushaka kubaza d'abord mu kugukeza binotari kuba no kumfana de presse ibaye kuko ni muteguye igihe kinini kuva mu kwezi kwa kabiri tubizi gusa ariko byagira bishika byari kuba mu kwezi kwa kane ariko ntitwamenye ibyabyishe aho kandi no munsi yabyishe umutwe wanje wari mu bindi murabizi ko bisi bikorwa vyinshi ariko no munsi ntwatubwiye amatariki mbega evenement izoba ku itariki zingahe le 24 juillet ni mu ndwiza ku munsi wa kane isi w'amavuko yanje yes ni usiku wa Nelinat abantu benshi nk'abarundi ntibari basanzwe ntibagiye reka gatuzira guciremo tuzoba turi kumwe na DJ Fullbat from Runtown DJs niwe azoza kuduha umuziki hari n'undi mu DJ bambwiye yuko avuza imiziki y'Iswahili ryoshe cyane zire tarabu abagore baze bumvirize tarabu zo kuririmbira abahabara b'abagabo babo yes bombe muri Sipone Renat mugabo nk'abarundi cyangwa abarundikazi benshi ntibasanzwe bamenyereye ibiberayo dushaka tubizi ko benshi bibera mu Baswahili mu Biyenzi nk'uko benshi bakomeje kubaho gusaba amanimero turungika nana mugabo icyumviro cyaraje kugira ngo mushobore kubikora mbega nk'uko nk'abarundi ntibona ko hazoba habayemo gutitura imico n'akaranga by'iwacu usanga wavuzemo n'ukwerura ariko nibyo no kubigisha ariko mbega koko ni bandi bemerewe kuzana abakenyezi bubatse gusa cyangwa n'inkumi ziremerewe amakandi kuri evenement nyene no musi twabonye uno mwaka mbega ni ngaruka mwaka cyangwa no musi biba no musi kugira ngo bice mu kumbure uce inoti yawe y'uno musi amamwaka uza tuzobihika n'itwibura gucerekeye amafaranga nje sanzwe bifite amafaranga sigize Sipone Renat ngo nce amafaranga iyo mba nshaka guca amafaranga antuka nta makampuni nkangahe nari kubwira nkandika cyangwa kuri stati amakampuni ashaka guhayanisha murahawe ikaze mugabo muzogira ni nkuko navuga ati tike sponsor ndayishaka none uno munsi nobyandika kuri iyo stati kandi ndazi benshi boboneka ariko icyo cya tike sponsor nzociyumvira hama nta mahera
ashaka gukura mu bantu antuka ariko kugira bibe ibintu biri ni expensive kuko 100,000 si make kuko 100,000 n'amahera menshi cyane kuko hari abartiste bagira concert kwinjira nanga 10,000 20,000 30,000 je tumana kubwiye ni jewe ngende mu influence meme n'abartiste benshi ndabasumbya influence urinzi ubona Satubi aririmba Vemuso zitatu ari jewe nagakreye akaririmba ubu niyo hit ihari tuvugisha ukuri niyo hit ihari Vemuso Satubi arandondera ndayicishijemo kuko urumva yakoresheje akakreation kiwanje ni jewe nabivutse Satubi aranandondera nyongere Vemuso aca nyongera Vemuso idakwiye uravyumva mugabo shatse kureka yuko sio sinita umustar sinita umu-influenceuse no jewe ndarengeye ayo mazina jewe nico gituma narafa pase mutambonye ngo muri competition ngo y'aba best influencer bari no jewe nta mahera nkeneye muri evenement shaka kuzohuza abantu nama service nama nakoreye abantu benshi for free abantu barambaza ndagwaye ibi ndangira umuganga nkashira kuri Insta story abantu bakagenda ku muganga neri shakiki nkashira ama business y'abantu n'ama company nazi nkabagirira ama promotion bene bagaca bandondera bakanshimira mari mikashi 400,000 300,000 hari no ma 200,000 nkashima kubera iki sinamurondeye ni wandondeye kubera yabonye ivyo nakoze nukuri abantu kandi cubajije hari n'abambwiye ngo yarasivye kuja kurungira no n'inzi message bakantuka ngo ari amahera nanananango siko ndenate ngo ntacu uzopfukoze baje muramubwira ngo nakuzi kuri rezo sociaux bwaye kwavuga ivyo nta mahera vraiment twashatse gusa habe limite kubera ko iyo abantu babaye ibintu bibaye by'abantu benshi cyane haca bakavuga ikindi mbe wambajije ni kifise umutwe mu intumbero ya usukana wavuze ngo abaswahili ngo kubera kwerura nico abaswahili umenga ntandero comme si tuje kugira ibintu bitabaho byo gutitura imico nico ndiko ndanga rero nico iyo mentalite changement de mentalité turi muri 2025 iyo mentalite ihagarara ubu turiye ku bantu bakoresha Twitter barabibona ubu turi muri propagande yo kurwanya ntidushaka kwemera generation shasha amacakubiri ntidushaka kwemera generation shasha gucinyiza gufata abantu nabi ntidushaka kwemera generation shasha ko bavuga ngo kajya kabare kinjiramwo banaka hajya hinjiramwo aba ngo bijya n'ivy'abaswahili jewe mungire yuko atabaruze atabana bo mu gisirimu bambara amadira muce mumbaye je ndazi n'abametise bambara amadira bafite abavyeyi baba europeye bambara amadira bakobwa no kwa maridira muri muswahili jewe na amarevi wanje ndagira amadira mugabo narabonye ryari abakoresha rezo sociaux nabone bamutangiye kwambara amadira ushaka ndaguhakanure uchugenda unabirara ndaguhakanure uchugenda ubirara ex-boss kazi wawe yahora yambara idira Kana nabonye rafa pase yaragize video yambaye idira ariko aratamba itara yahora bigira navyo yagira ufite ivyo n'abandi baratambara ivyo bisanzwe n'ivyo byo gukura mu mutwe abantu kwambara idira sindi umuswahili sindi umuzirmane idira ni nkuko no kwambara igikwembe kera bavuga ngo bambara ibikwembe je sais pas mugabo bose baravyambara bagashonesha nico gituma rero mentalite yo kuyumvira yuko ama evenema y'abamizirima canke y'abaswahili y'abanyabuyezi y'abanyakinama y'abanyakamenge n'ama evenema yo kugirana y'ubusutwa biveho aho hari ubusutwa abajya abagabo bavuga ati bakunda abagore bafise ibisusu binini nabone ni babireke bawe ko batitura imuze imico iratubwira ko abagabo bategeza gukunda abagore bafise ibisusu binini mwatisanze cyo gituma dushaka ko kino
gihuza abantu bose nta muntu akumiriwe nibaze rungika umugore wawe nakarungika umugore wawe ministre kana karungika umugore wawe honorable kana karungika umugore wawe sinzi bande bose rungika PDG umukadre kana karungika umugore wawe aze nazo baje kwerura ahubwo azobaje kuronka inyigisho nziza none sawa nyamba abaswahili mu buyenzi berura bambe babigisha ibisutwa kubera iki abo abandi bo mu kibosi bama bagenda kurondera mu buyenzi inyigisho bashaka iki nibaveyo rero baveyo bagenda gutwirikira bari amahera aribaza amahera bariha amahera menshi mwabagabo bafate mu bashire ku imigozi bareke kuja mu buyenzi go kandi rero n'abagabo bababwira ati genda mu buyenzi bakwigisha none wari kumbarizika tubandanye nakushibindi sawa. Naam, bwana mtangazaji, tokea Platform Show, mimi na maswali kama vile venye vya ngongo Swazi Nation mu bitowe na mbona Swahili Nation. Maswali yangu mawili matatu. Swali langu la kwanza nataka kufahamu kama kitu kipya hivi, sababu kwa vika madira watu wa mtangano wasije kule kwa shawishi mpaka wavae dira, sio kitu rahisi. Nataka kujua namna ambavyo utakavyoweza ili kuwawezesha wale wakina dada kule waweze kuvaa kama walivyovaa hapo. Hilo ni swali langu la kwanza. Na swali la pili nataka kufahamu, kwa sababu wewe ni mtu katika yale ambayo umeyazungumza hapo, miaka zaidi ya 10 ni mingi. Kwanza hongera sana. 10 sio zaidi 10. Miaka 10, okay. Itapika lakini. Mungu akujalie. Ndani ya miaka 10 umezungumza baadhi ya vitu vingi ambavyo umezungumza, miongoni mwao ni baadhi ya vifo ambazo umeenda unazipata za watu tofauti. Na inaonyesha kabisa kuna baadhi ya watu ambao wanafanya matukio sasa hivi hawaonekani. Na tujue sababu ni nini? Labda ni mabifu na kujua. Sasa umetengeneza bifu na watu wengi. Sasa unawashawishi vipi hao watu ambao wametengeneza bifu ili waweze kuja? Kwa sababu miongoni mwa wanawake pia nilikuwa natokana na wengi sana. Mpaka leo nadhani amuongei. Nataka kujua mbinu gani ambayo utakayoitumia ili kuwashawishi na wao waweze kuja tarehe 24. Sawa. Cha kwanza juu ni rahisishia watoto wa Mtangano, watoto wa Lugero, watoto wa Kinindo, Kabondo kuja kwa shughuli yetu. Nimeweka juu wa feel free. Nimeweka kila mtu atakuja na dila yake. Juu tukiweka wakanunue dila hapa inawezeka kuwa vitu sijui. I don't think kama inaweza kuwa kitu rahisi sana. Na inaweza ikasababisha kama kudisturb kama private muda fulani. Juu ni first edition, lazima tuweke sawa kila kitu. And next edition, juu watakuwa waliona jinsi cha kwanza kitakuwa, watafaa nini? Tunaweza tukaweka hata kastende kama dira, wananunua hizo dira, wanakuja wanavaa dira moja. Lakini hivi nimeongelea kama watanunua dira ni masoko fulani, watakuja wanavaa dira. Hata wakikuja wanavaa ingine dira na ingine dira, lakini si tuone tu amevaa dira. Kuhusu beef, acha nisikuwe mnafiki. Siwahitaji. Mtu mwenye tuko na bifu naye abaki kwake. Mimi niko kivyangu, yani mimi niko mkazi zangu. Juu ya mtu mwenye tulifikiria kukuwa na bifu. Yani ilikuwa ni ile bifu ya India. Ya ndani kabisa. Na ikaingilia kama lo mbaya sana. Awezi ukaniambia kama naweza nikaruhusu mtu mwenye alitaka ningie mimba. Anakuombea mimba, anasema uyu muntu kumuhana mumugire kwa karorero aje mu mimba. Sasa unataka huyo mtu mimi nimuitishe kwenye event yangu, atawekea sumu wa fans wangu. Bifu abaki kule. No, yani it's not about where to go sawa. No, even the business. Mtu iko na watu wenye wapendi business yake, wako kompeta wake wa hiyo business. Sasa wewe baki mu business yako na ule mtu baki mu business yake.
mimi siwahitaji kabisa. Mtu mwenye anajua kama ni mwanamke iko na bifu na Nelinate, usiwazi hata kuuza tiketi. Juu kuuza tiketi ni kikoluri ingia ndani, security itakuyangura na itakutosha nje. Mimi nakwambisha ukweli. Byako sikuji, byenu siingii, kila kitu byenu siingii, lakini kwenye platform zangu nikitaka kuongelea nitakuongelea, ukitaka utapasuka, utafanya nini, lakini vitu vyako utaniona na wewe vitu vyangu please don't come. I beg you. If you have beef with me, please don't come. I don't need you. Lakini wanaona kutumia invitation za vitu vya uende. No. Nimewa block first yote watanitumia. Hata wapitishe kwa mtu ndani yake accept. Okay. Iko sawa hivi. Najua Ego nitwa Fulgence Mika. Kibazo mfise ni ibintu mu Burundi tubyemeranye si bose babimenyereye, ariko kandi nari natwo tumuzi ntarubaka. Ni izihe nyigisho bazoronka ku muntu atarubaka kandi nabo barubatse? Mbega inyigisho ukuri kwibara n'inyigisho genzota. Nta nyigisho genzota, jewe nzorondera abantu batanga inyigisho bafite uburambe mu kubaka babimenyereye. Sizogenda kubwira ngo gira iki nanje atacundagira n'ukuri twumvikane. Sindi umuyu wa vraiment baya ako kazi nabo nshoboye. Je ndiko ngira sensibilisation mumirire n'abantu, ndi umuserukizi wabo mu bisanzwe. Abo bantu bazobigisha nimba ata kibazo bo bamenya bakamenya, mbega abo bantu bazobigisha kubijanye n'ibindi bintu. Abantu bazobigisha nibaza yuko tuzoza turasohora amakova tuzosohora amakova y'abantu tuzoba tudushizeko, kuko ishobora kumuvuga ataronse umwanya, ariko adukonfirme akatubwira, kandi tuzotora abantu mu mice yose. Muri babana bo mu giti tuzotora baza kwigisha, no muri babana bo ngaha mu masiti wacu tuzotora bavayo baza kutwigisha. Ofete ni mice yose bazoserukirwa. Ni igikorwa kizoba gihuriyemo abantu b'abakenyezi gusa, mbega ko hari abantu usanga bifuza kujya mu bikorwa nk'ibi biri prive mugabo bakaba bifuza yuko ndavuga abakenyezi nyene bifuza yuko hari abantu bakunda gusohokera ahantu mugabo ntibashake yuko abantu bo hanze bamenya ko bahasohokeye. Kujanye n'umutekano w'ibyo ubijeje iki? Twebwe ngaha barashima sisho kwibaraguza, turashobora kwakira abantu batandukanye mu nzego zitandukanye muri evenement. Turashobora kubakira, ariko turacyagerageza turabe yuko twoshobora kubyiyumvirako, ariko ndazi ko hazaba harimo abantu batandukanye mu nzego zitandukanye bashobora kuzoza muri evenement nabone babishatse. Rero ikintu gihari, abantu bataba bamenyereye muri ivyo muri ayo evenement baba bakeneye ibintu bajyamo babiri prive. Icyo gituma usikuwa Nelinate tuhari kugira bijya bintu byo kuba bya prive bibavemwo, bagire umwanya wo kwisanzura. Benda kubaze uzukuru bakundisa abantu nk'abo. Ndazi Abo bantu nk'abo uzukuru bakundisa rega barasakuza. Barasakuza gusa babura aho basakuriza. Icyo gituma ivyo kugira prive, ivyo kugira iki, ivyo nivyo tudashaka ko twumva. Bazoza bisanzure, nta vya prive. Ashaka prive azokorganiza evenement yiwe ayigire prive, biramusha. Twebwe siko ndabakarira no, nababwiye ntidukeneye ivyo bintu vyo kwigira ngo jewe ngo ndinaka ninde, uzoba uje guhura n'abandi bantu. Twese turabarundi kandi wahejeje nawundi direkteri. Okay. Namuze kubijambo si kibazo, ahubwo bwa mbere ni ibintu bibiri no gushimira kubona umubiri gusubira gutunganya igikorwa nk'iki. Igihe genda giheruka hari kumashuha 2020 niho duheruka ibirori vya Nati amashuha, twari bwasubiye ku birori nk'ibi bisho bise vibe. Rero ikintu ca mbere gushima kandi no kubona n'ubwo hari kwizeza isabukuru nziza ko umunsi arigiwe Imana yo kuri Rosane sitashitse ejo usanga ariko d'avance les anniversaires isabukuru nziza. Wavuze kwirekura ni ikintu twumva kumengukira imbere y'ukuntu, ariko ni ikintu mu mico y'ikirundi abarundi barirekura bashaka. Abarundi kazi abapapa abana barirekura
naho shaho garuka wavuze uti tuzoshira isoni abakenyezi canke umurozi yabyaye isoni aba yatakaje aba yapfuye isoni cyo tuma havuye ijambo umupfasoni biba yapfuye isoni kandi umukenyezi ashobora konsa umwana akamwongereza hanze ibere abantu bose barimo bakaribona ko ntashobora kwicisha inzara umwana kuko abantu bari barengana aremeraga isoni akarekura akosa umwana rero icyo ni ikintu cyiza kumva ko usubiye kutuzanira ibintu twari twarabuze kera kumva ko njye numva ko imico yatikitse ahubwo ugeregeje kuituzana ariko muri cadre yindi uvuga y'ikizungu y'igisirimu abantu babibone berure tubimenye kuko iyo umukobwa cyangwa umusore yagira arongore cyangwa arongorwe sinzi murashobora kumufata video ko ari kuvuga ibintu byo kenshi na kenshi bamaze kumusaba umukobwa bakamutwa hari igihe bayinasenge bamusezera bayinasenge rero bazokora ibyo gihugu kore yanasiguye na jewe umupfasoni sinarenze nicyo gisigura ndabimenye ngaha rero gushira isoni mwabyumvise ko kera abarundi barashira isoni tubizanye ku yindi gati twinde mwewe nuko merci nitwa Elma Love Mari ibibazo byanjye mfise ari nka bitatu bine ariko ikibazo cya mbere kiraza kuza ku izina batwandikiye ati usiku wa somo na kutunza ariko hano turi kuvuga cyane usiku wa nemera bino bintu bibiri kumenga ni ibintu bitandukanye ngo nibyo abagore n'abagabo dushaka abagabo mushaka guherekeza abagore ndabitwa abagabo bashaka kuza byumvikane abagabo bashaka kuza bashaka kubibona ikintu gihari abagabo bazobinjizana na kimwe haba mumaze kwinjira aha hariho ibiyeri ngaha muzokwicara hajya munungwe nyene muzokwicara hajya kuko muje hariho umugore atokwirekura wowe uje shaka kunyonga urabibona shaka gutamba nyende ngati aha cyangwa bashaka kunyereka wowe ushobora ushobora kuba ngaho mumva isoni mugabo turi abagore twese bajya bariko barabigira isoni irayabariga bamaze kwiha akavemuso bamaze kwiha akayeri ngaho kakakoko wamaze gushitura uriyo rwo waheje gushitura ibituruka umva uragenda ngaho gatamba abagabo rero urumva jewe ngaho ndaguciriyemo ariko baza ko ryari warushaka oya no system ashaka ko dusobanukirwa usiku wa Nelinati na usiku wa somo ko ngumenga na mazina abiri no usiku wa Nelinati nabigitse kubera yuko ari izina ry'iwanje Nelinati hama kandi urumva azoba ari anniversaire y'iwanje kandi usiku wa Nelinati ejo nabivuze muri live kuri Instagram nzoba kurusaku narabivuze nzotanga urusaku naho nyene nzohagirira live show urusaku amavemuso bankies account byose tuzogira urusaku rya munsi icyo gituma hariho usiku wa Nelinati ama usiku wa somo na kutunza somo nuko abivuze ni ukwigisha mu bakenyezi uravyumva tuzobigisha jewe sindimwe ariko nabivuze je nzotanga urusaku gusa nzotanga vibe antuka vrema bazoryoherwa gose hama isomo nabo bamama nyene babushitse bari mature niyo bazoza bubatse nyene neza bazoza hari bamama bazi vrema kwigisha ivyingo n'imiryango hama ikindi naco tuvuze usiku wa kutuza izi verema nizibura amafaranga bategereza kunzanira amafaranga kuko ntabahujije bamwe ntibari bazi kunyonga batobaho bazi kunyonga bamwe ingo zabo bazoba bagiye kuzishyira ku murongo bategereza kuzoba amafaranga ega batoya amanyene kuko nabikoze bazoba amafaranga ure vemuso ce ndayinwa ce nja live mvuga ati ndanyoye vemuso mwaranguriye kubera ko mwaranyeretse yuko ivyo nakoze sinatamvye nirorera nico twaje tugira kutunza urumva igiswahili iki kintu ni kintu gikomeye kandi umaneze ko kirakomeye cyane kiri mu nyigisho mu ngo cyane ariko igana jewe bazonyigisha iyo rero barabizi wanje gere nyonga nabi reka nyonga nabi
Yeye niko na mambo basi niko nafikisha kunyonga. Hapo siko na free waje we nyonga na nyonga umengani beto ngamwe kafise kiburo nk'ibeto. Rega bazonyigisha nanje mveho nzi kunyonga. Wewe mutamanje muzuguzo munyongera ngo. Ekasha. Yeye ndabona ko ati iyi preparation yawe bure kutiyumvira gushiramo izindi brand musangiye vibe nko ufise vibe kazi. Umuntu dusangiye vibe ninde mumbwire. Navuze yuko atamuntu numwe mumbwire ninde nawe gushira. For sure. Oya wewe mbwira. Na best influencer baduhaye. Best influencer bahe. Tuwa murangura leta batuma bamanitiria ngo ni best influencer. Best influencer bahe. No, bamugenda mugire mu gukora inge mumenye influencer icyabibe baguko bakivuga. Yamane influencer bari influencer. Genda mumenye the meaning y'ico kintu. Hama muce mugenda murabe ngo best influencer. Best influencer. Seriously, best influencer urazi cyari cyo. Bivuze ati ntawubona mu usangira kino gikoba mu usangiye vibe. Inde afise brand nk'iyi wanje. Kwabwira ninde bwira. Bwira umuntu afise brand nk'iyi wanje cyane. Oya murabona amamedia ari ngaje muraza kumbwira amaviewers muzakurunga. Mwe nyene muraza kuraba amaviewers. Nama commentaire kandi mushire ko umunsi wo kunyonga. Mushire. Sinako umunsi wo kunyonga nari nake agiye kwiga kunyonga. Muhagarike kumutuka ko afise igisusu kigumye. Cheko nta numwe headline n'ukuri ndakubwijije y'ukuri yuko nta muntu mumbarire umuntu ndaza amasara agiye ariko reka tuvugane kumwe. Nta muntu ashobora kugira live genda murabe live za Fizo. Genda Instagram murabe live Fizo yobagira abantu aronka. Jewe ndonka iraki zitandatu ya amajana atandatu. 600 personnes, 700, 800 personnes, 900 personnes. Jewe ndashikana abantu nabo live yiwanje. Instagram afirjasi uhorobona abana nabuze. Oyavugisha ukuri n'uburi live. Sufere. Chumbwira umustar ashobugira live kuri Instagram. Iki jewe hari umusi nuko abantu bivugira ngaha hari umusi navuze ati ndaja live. Birangora vraiment sinagiye live. Changira message anonyme. Urazire bantu. Urazi ngere bantu navyo novuga ngaho ivyo bantu. Sinzi ruwanutse ngo sakute, sinzi warutse ngo urakaturika, sinzi wagitsiki ngo nataye umwanya wanje ngo ndeka kugenda ngo kuri match ngo ndidiriye ngo live yiwawe. Kubera iki yasivye baranuka ari nabo nagenda post ama message anonyme ndabanone nk'aba bamoyiki. Kuri aeroport kuri ndiko ndavina Nairobi kuri aeroport nahuye na couple y'abantu bavuye muri Amerika. Couple y'umugabo n'umugore barambona baca baraza kundamutsa ndakubwire rero igituma jewe mpambara baraza kundamutsa baravuga bati tuje gukuramutsa ndavuga ati yawe ko jewe si nkunda kuramukanya n'abantu ni sawa ndatwega ngo bati kunzi acambwira ati bantinye baca barasubira kwicara ngo turabafana bawe sawa baca indege baca tubwiye yuko ikegwa bace baza kumusaba baransaba wewe baramaze ko gusaba ugende bakurire urazi wowe ranche kuri aeroport amahiri kugwa izinde cyane irazimvye byesi baransavye woshobora yo urumva ko kantu konye woshobora kuza dusangire kw'indege hafiteba turibaza kushonje turabigusavye urazi muratangura gutyo shira mu Congereza please uca ndagenda umugore acambwira ati umviriza rero wowe ndakubwiye kuko naciye nirekura ati ndaje ca ndagenda ca ndaberekana ibantinye kuko namenye ko bantinye umugore acarambwira ati live iwawe umugabo wanje aryama atevye. Oyambwira oyasubiza umbwire umuntu ashobora gutuma umugabo aryama atevye kubera live yake cyangwa umugore akaryama atevye. Nyene ndangiza niko ndarangiza
ndagaruka gatoyi murambabarira amasaha yagiye ariko sinagira ntabagiye kino kintu hari umuntu asomye dada wa taifa arashobora kuvyitira akavuga ati hariho uwundi yitwa dada wa taifa DJ Fanny asanzwe warashimuta mutanahuriza hano ku bintu nyine kumenya kuri bino DJ Fanny abuze nawanzi nuwahe yakuziki arihe afisiki mu DJ amaze kuzana abasani benshi numenyesha amakuru kazi ategura n'ibiteramo byinshi kandi biri expensive aravuga amakuru yahe mu gifaransa mu kirundi no mubwire abajournaliste turabazigira bavuga amatwa matubona amafesi avuga amafaransa amakuru y'igifaransa avuga amakuru y'ikirundi avuga amakuru y'igiswahili mu giswahili amakuru y'abaririmbyi Filijas baragufunga amakuru y'abaririmbyi baragufunga tubwire umuririmbyi avugira agirira no ndiko ndababwira turi muri 2025 wewe uzangira mu muntu wo muri 2015-2016 c'est quoi ça dada wa taifa wewe kwanza wa mbere abafana baje bazogushishura sindakubwira dada wa taifa jiwa dada wa taifa ni Neri Nate Queen of Bass the only one jewe sishira ko ngwa the best influencer no MVP ni president MVP genda gukora MVP cyo most valuable person ama ucuzana umuntu bahanze baraca ku mazi baraganduka mu muziki nawo hari umuziki nawo hari vrema nawo hari umuziki vrema nawo hari reka dutaha nawe zamuzana abantu batwi bafise platform tuzi utanuti wewe naka wari kunaka uyu yitwuku no nimutuzanire abantu n'umuziki wibagiye unabavuze n'umuziki ucufunga amatwi gucya twarakwibagiye nukuri abaririmbyi bazokuri tusubire kurambira na Filija na muziki ya promotion tuweze Isaac ndari gitega gukazi gira ni ngoga yewe murakoze mbere byose mwakunda kubwira anyway none ingia gatoya urabona nka Isaac naramututse arabizi Isaac no kuri live naramupostinze naramututse none sibwo nicaye ngaho entertainment nta nzigo bikeneye wenye naranzi kandi ari ngaho wakoze Isaac kuka ndafisha merci sana je ndabiranga nokeze kuri ino initiative nziza kuko ndakunda basket ndi umufana wa basket kuko narakinye basket kuri Municipal Gasenyi narakinye ishure rero ndakunda basket ndi umufana w'urunani barabizi la fois passée naragiye kuraba urunani ufise match yaraciye ntajayo hama ndabona vibe ihari ndavuga ati urugwaruka se kwasa hari ambiance ufite naciye mbona nkacamona ibiba kuri Twitter byo kucanishamwe abantu ubwoko batuzanamwe ibiki ndavuga ati no kamera tworonka ikibanza kinini urwaruka rukaza rurahura gucya kuko urwaruka ruva mu hingo yose kubera ko hari abantu bazi ngo basket ni y'abana baha ariko basket ugenda uraba ama equipe harimo abana bakina neza bo mu masite bakina basket uravyumva rero ndavuga ati ho bashi turakeneye ikibanza kinini bisinogenda nabivuze nari kuba ingize ikosa naciye muri ya nzira yanje yo kubikorwa byanje byo ku marezo sociaux cyangwa avuga ko ntegerezwa kugira space yo kusaba leta yacu ituronse urwaruka ikibuga ca basket kinini cyo kuza turakuriramwo kuko ugiye kuraba haba hari amatike ya million aba yaheze haba hari amatike ya 50,000 20,000 30 zirahera abantu bagahagarara akabura aho bicara rero cyo gituma twaciye tubijamo turanashimira cyane nyiricubahiro mujama w'abajene president wacu yaciye abitwumvira arabikora cyo kintu gikomeye cyane nyamba umuntu ashobora kugira ibiganiro nk'ivyo kuri space la fois passée nagize n'ibiganiro
ndakora ikiganiro cyo kwerekana imigambi Mama Burundi ariko arakora. Mama Burundi yaraje muri space y'iwacu arayizamo kandi iyi space yarimo urundi rwaruka. Rero icyo uvuze nicyo ugwaruka kuko nyamba uno munsi ishobora gukoranya urwaruka tugahurira mu biganiro bitandukanye kuri Instagram. Ugiye kuraba abana bakoresha Instagram n'abana bakiri bato mugabo tuba turiko turigirira za myase zacu bafana ba Dramati ba Satbi bande yumvise Vemuso yumvise account banking aryoherwa. Rero hariho n'abana batinya b'abajene abonye wambaye impuzu y'umugambwe kanaka ashobora kuvuga ati neri yambaye no muzu jewe ntidushobora guhuza nk'akarorero ariko kwambara impuzu y'umugambwe kiriya muntu afise shoye kuja mu mugambwe ashaka atari umugambwe wo gucanishamwe abantu. Wewe urafise droit yo kuja mu nyambo uja mu mugambwe w'abakati biti genda uja mu mugambwe w'abagira ikigenda mugabo ugire akarangamutima ko gukunda igihugu cawe ko gukunda mugenzawe ko kumva yuko uno musi ushobora kuvugira naka. N'abantu benshi bashobora gutinya kuvugira umuntu ariko twe turajyaho tukadefanda igihugu tugatana mu mitwe n'abantu tugakoresha influence dufise. Hari abacu bavuga ati ngo winjiye muri politike ariko si politike ni gukunda igihugu. Niki ngize ngaha nicyo gukunda igihugu nicyo guhuza abarundi. Erega Patrick Paje nyiri propaganda ikomeye cyane. Uhuza abantu bafise amakiriti atandukanye. Wa mwana bavuga yamaridira ko ari umuswahili atandera afise. Ugacumuza na mwana yambara bavuga ati tuvuge yambaye nka costume cyangwa yambaye yindi mpuzu complet yaguriye muri magaze hajya kuri Nuze nawe wagiye muri Vayura urabahujije hamwe. Sikiru coroshe cyo gituma n'Imana rugira yo mwijuru ibizi yuko bazoza rega bazoza. Reka ndabashimire n'ukuri nimumbaza ibindi bibazo